Infomag. Amahoro neza bigemebeza mwese. Egera hino nkuyagire mwiza wanje. Erega ukuri kuvuga ukuzi ni kuvuga ukuze. Nakuroteye ubutwari, nakuroteye kubaho neza. Urugo ruhire ndetse rugendwa n'ugubereye. Ubwenge n'ubwitonzi bigendana kuva kera. Niteze kutazobitakaza. Nyoko bukwa kugoye, ushira amazi mu kanwa ukamwubaha. Eka noneho ntakakugore, urera iyo ugiye. Umugenzo mwiza urawugira umugenzi, umukugenza azokwigirwa kure. Urishimira igihe cose umunega wawe, wirinde kumunebagura. Urigengesera wicishe bugufi imbere yiwe, uramwubaha maze bimuhe inguvu. Uramufata neza nka nyina, umukunde nk'umukunzi wawe. Uramwitaho nk'uwawe, erega uramufata neza nibwo butunzi bwawe. Urera iyo ugiye. Neza kuzi ico ushoboye, intege nke zawe n'inkomezi zawe. Uramenya ko hari igihe bw'iyo kidakenewe. Urakora ikibereye, ibindi uvyihorere. Uragira amaso abona yihweza, amatwi yumva, n'umuntu uvuga igikenewe. Uratandukanya icatsi n'ururo, ikibi n'iciza, ikibereye n'ikitabereye. Uruca mw'ishamba utazi ugaca imbona utazi, urigira buhoro buhoro uzoshika. Na kare ngo buke bushikana umusiba ku mugezi. Urera iyo ugiye. Yuroye ntiworoshe, ariko nizeye ko hazokwerera. Vyamyeho kuva na kera ntihereye hose. Nyamara hari abahageze, kanatsinda nawe wohagera. Koroha no kumera neza kwawe bizova ku mwitwarariko wawe. Ntibisaba inguvu z'umubiri, nyamara iz'umutima. Uriyumvira kabiri canke gatatu mu vyo uzokora, ngo wirinde kugwa mu mutego. Na kare ico ujejwe n'ugukiza. Uragira iteka, wirinde umugayo, na gitekane rizogusanga. Genda wera iyo ugiye.